Je sanze nshigikira bano bana gose maze igihe kinini barabibona hari ibiganiro bababonyemwo hariho clip yanje batamvye hari ibintu vyinshi tumaze gukorana ngaha n'aba bana so rero je nanje nariyemeje no kuba supportinga nico bituma nabangutse yani baze yuko divan turetse no kuja ku bintu ngo umuntu ashaka kuronka n'ibindi yani baziko wangira ngo wavyiboneye hari abana sivyo kandi abana ni baziko ari umunezero divan simaka bari umwana wawe cyangwa bari umwana wande bon umwana n'umunezero sivyo ko nundi umwana ashaka kubona umwana akakubona akaryoherwa tuba vyinshi vraiment arabimenyesha ko najewe nanje ivyo ingorane baba bafise ndazimenya ivyo bakeneye nkabimenya arico mfise nka supportinga nagifise naho barantahura kubera ko barazi ko nyene dukundana rero n'aba bana bonyene barareklama iyo ntahabonetse mu bintu vyinshi baba bateguye birabagora kweri kuza kwera bavuga ngo tutabonye B-face ntituza barankunda cyane. What's up my people Burundi nkunda company ne tugiye mu ntara ya Kayanza mu Kayanza tugenda tuduga kugira dukore neza cyane gose ni Isaac TV turi ku mwanya we are on time turi ku mwanya kugira dushobore kwazana ibintu bimeze neza cyane gose murabona ko turi kuri kote tugira dufate ingendeshwa ni jewe Juma Jux na Delicia Starboy kuri mikoza Isaac TV mu nkurikirane byose ndaza kuri bahereza bimeze neza cyane gose biri ku murongo tana tukumwe n'aba boss ba All Mix turagiye Juma Jux 20 tupande gari bana tunapanda birimani.
DJ Ondofro Ondofro naryumvise ndi mu ijuru cyanagira ubwoba ati mbega uyu muntu aje yitwa Ondofro ariko yari yavuze Ondofro ikibazo ciwe rero twenga wenyene bivuze ngo rapo yiwe ni kuvuga rapo yiwe nayihuriye n'abandi rapere ni ukuvuga we rapo yiwe arayisangije abandi bisangishije sibyo none mumeze neza bambwiye ngo ndabaramutse sibyo none urataka isa kindi mwisi nawe uzoja kwa mawe oya nawe uzoja kuba raperi oya nawe uzoja kuba raperi umeze neza mumeze neza bamye gusa ndabaramutse hamanje ngendagira umwanya wanje kuba yagishura hari sibyo ndabaramukije abasangwa n'abashizi Imana ihezagire ujya mukobwa w'inzoba twenge adashaka nta butumwa Ondofro untumye shire ngo ngire Yesu ko abaraperi bakeneye awadi nyinshi cyane nibaza ko n'amahera ukeneye nk'amarangana gute yoshobora kubaka rapu yawe naho uri Yesu jeni wasanga atabigenda umpaye reka telefone Yesu ngena ku telefone mucyo muhamagara ndabaha inyishu ibyo yambwiye sibyo Imana ibahezagire cyane waramuri reka ndikuvuga Yesu Abasimesi
hanyuma jewe Burundi nkunda company ifise abana Burundi bwejo nkuko musanzwe mubizi ariko naravuze ati twitwararike ico novuga impano zabo ariko tutibagiye ubumenyi bwabo haje ubumenyi n'ikindi kintu nico gituma naje nibakanije ngo tuke kugira ngo tubibutse yuko naho mwa mufise impano ishure naryo rirafise ikindi kibanza mu buzima bwa misi yose urashobora kuba ufise iyo mpano ariko utagiye ku ishure biratugora la fois passée je hari ahantu nashoboye gusaba akazi baramaze ati madame wize kijoye kweri mperuka guhereza iyo urumva nabivuga ati sinize mu Burundi nkaca nibaza ko umengo baca bantinya barambaza ati ubwo warize university nababwira ati kanukuri barambwira ati nta kibanza ufise hano rero amashuri ntahera ni ukuvuga ngo icyo nshatse kuvuga ni uko urashobora kuba warize ugashika mu wa gatatu ugaca uboye ngo urahejeje ariko na cyane cyane yuko muzi yuko jewe ibyo nkora byose nisunga abana bakiri bato kugira ngo akurane ibintu bimwe bimwe sinipfuje yuko mukurana impano gusa ariko mukurane n'ubumenyi na cyane cyane tuzi yuko umuziki w'u Burundi turawuzi twese turetse n'umuziki n'impano izo arizo zose nta mpano ishobora kukugaburira nta mpano ishobora kugukorera byose mu gihe nawe atakindi kintu ufise uri kurakora aya so nashaka nsabe abo twagendanye bamfashe twadukaye uko tungana kose dushime hanyuma ndasaba kugira ngo urongoye Kayanzaki ashoboye kumpa urutonde rw'abana biga n'abatiga kugira ngo tumenye yuko mu kwezi kw'icenda bose baja ku ishuri ndabibasabye nk'uko sindaba umuvyeyi ariko ndi umuntu ushobora kuba mbabara iyo mbonye umwana atari ko ariga mu gihe ari ibintu byari bisanzwe cyane rwose kugira ngo umwana ashobore kuja ku ishuri ni ibintu na twebwe ubwacu twoshobora ariko ntaco twokwishoboza twenyene tudafise abadushigikira ndashimiye bivuye ibyina mu mutima abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo kino gikorwa gishike hano mukibona nongera nshimira abantu bose bari hano mu byubahiro byanyu ndabakengurukiye cyane gose nongera nshimira kandi mama wanje na papa wanje muri rusanga abavyeyi biwanje barankunda cyane gose sindi ko mumubona afande ariko arakura amasahani ilemboko
uratangwe ndavyumva ko waje nk'umuntu bagutumiye kuki batatumiye undi muntu Bo ni kubera ko je sanze nshigikira bano bana gose maze igihe kinini barabibona hariho ibiganiro bababonyemwo hariho clip yanje batamvye hari ibintu vyinshi tumaze gukorana ngaha n'aba bana so rero je nanje nariyemeje no kubasupportinga nico bituma nabanguze rero n'aba bana bonyene barareklama iyo ntahabonetse mu bintu vyinshi baba bateguye birabagora kweri kuza kwera bavuga ngo tutabonye B-face ntituza barankunda cyane so ariko sukuvuga yuko nagwaye batoza ariko bobo baravyifuza yuko noseruka muri ico kibanza rero hari ukuntu nyene dukundana nabo dukominikana nabo buri gihe hariho telefone bantelefona ko amaperi video bakamvugisha nyene baryohewe gose bakambwira ko bankumbuye ngo nogaruka so ivyo byose rero nibaze yuko byampaye ingufu zo kugira ngo nzi okay B-face nga mu gihugu iwacu ibintu vya dance ntibitembere cyane ibintu byo gutamba ntibitembere cyane nice kintu wowe ukora kuri aba bana kugira ngo basi bibone nko ku ntambwe igeze kure nko mu myaka nk'itanu ikintu ca mbere nakoze nico kubereka abarundi nibaza yuko uno munsi mwaduze kwera ko mwababonye muri clip yanje agura murabona nabazaniye ibyo bambara hajya nkaduga na TV so nagiye abantu bose bagenda bababona buke buke iyo mpano bayibone kandi bumve neza yuko igikenewe hanini ujya sizi ya dance zabo igikenewe hanini nuko bo kwiga bakagira indero yo kwishure kubera harimo abana nyene badashoboka kimya nyene bisaba ko umuntu abashira ku murongo kandi urumva nyene umwana atiga hariho ibintu vyinshi ataronka vraiment hariho indero nyene atabafise urumva muri ico gihe rero je ndifuza ko bobaho neza ko gutamba kukababeshaho ikindi naco bakiga kandi umuntu abakeneye kubafasha kubasupportinga haba nko kubatera amadance cyangwa ikindi kintu aca kuri wewe bo araca kuri jewe cyangwa agaca kuri ntuze yabo hajya hariho umu responsable wabo ngaha nibaza yuko vyoroshe kubashikira Burundi ni butoye kubera ko kenshi n'amaseruka muri bijya na biriya n'uyu mupeti nyene akaba hari vyinshi vraiment arabimenyesha ko najewe nanje ivyo ingorane baba bafise ndazimenya ivyo bakeneye nkabimenya ari ico mfise nka supportinga nagifise naho barantahura kubera ko barazi ko nyene dukundana bireke ndagushimiye cyane gose nanje ndabashimiye cyane Yes, iyi ni Isaac TV ariko uko biri kose je ndagukora kuzuba kuko je sinkunda izuba cyane kandi nawe uhava usha mu maso tugenda rya mu gato tugira bigende neza abakunzi ba Isaac TV ivyatuzanye ni vyinshi twaje mu Kayanza turabonye abapeti bazi gutamba turabonye vyinshi kandi bitandukanye reka ndakuramutse kwanza di ndabara mu kija Isaac TV amahoro y'Imana bane nawe ego namwe turangariya cameraman kugira abone ukuntu watagase kandi uraberewe murakoze cyane yaya kubegwa nivyo wavukanye canke urafise umuntu asanzwe akubwira ati ambara kuno gwambaye kunye biraza kujana ego mama wanje wandabiye kurabona ipataro nako gakoze ya nibijanye none ubona ko ari intwari none okay dinye wateguye urubanza nuvuga yuko urubanza ruba rukomeye cyane kandi umaze gutegura nyinshi mbega icifuzo ufise kuri wewe cyangwa ko wari witeze urubanza ko ruza kugenda niko gwagiye canke habaye tuntu tutwerere dukeyi rugwe kosorwa kuri ndico nta vyama vyera ngo de ariko ndashima tuka ku vyabaye vyose bagenze neza ku ruhande rw'iwanje nahatanya bitagira kahonzi ariko ndashima cyane gose ego Munya waje mu ntara ya Kayanza waje gukora iki waje nkande nigiki cyatumye uva ibujumbura muhira iwanyu urashika mu ntara ya Kayanza naje kwitaba ubutumire bwa Burundi Nkunda Company ni urimo muri Burundi Nkunda Company nakubwiye ko nitave invitation mbega bigufitiye akahe kamaro kuko bo baba bariko barakora babona akamaro biriko birabagirira kuri wewe ubona yuko ari yahe inyungu uzoronka ku giti ciwawe Monia Frere nibaze yuko divan turetse no kuja ku bintu ngo umuntu ashaka kuronka n'ibindi nibaze ko wangira ngo wavyiboneye hari abana sivyo kandi abana nibaze ko ari umunezero divan simaka bari umwana wawe cyangwa bari umwana wandi umwana n'umunezero sivyo ko n'undi umwana ashaka kubona umwana akakubona akaryoherwa tuba akumva ko muri we Jean arakunzwe akagira urukundo kanaka c'est vrai iyo hari kuza Burundi Nkunda Company yonyene byari kuba ari byiza mugabo Jean ko babonye
nibaza ko ntarinze kuvuga byinshi nibaza ko numunezero kuri jewe kubona abana nabo n'umunezero kuri bo kubona abantu bashobora kuba bakunze bashobora kuba bafata urugendo bakava iyo bavuye bakaza kubaraba ya hari abana benshi kandi ndazi harimo abana batazikura umuririmvyikazi kuko harimo abana bakiri batoyi mbega nka Monia Frere ko agira ave nga mu Kayanza amanuke ibujumbura n'icyahe asize mu Kayanza n'icyahe kinasize akoze mu Kayanza nashiki ibujumbura avuga ati nakoze kino kintu ya nibaza ko ntarava ngaha ndaza kubikora jo ndabikora nimba ntabikoze bien sûr ndakwibukije rero ndakubwiye ati ndabikora nimba ntabikoze bisigura ko hari igihe vyoba vyabana hari igihe vyoba vyabaye batari banga tubimenye naco bitsa kubera kugira bisha bifashe ki davre makano tusigaye karonka rifusi kubacore basikire n'agasabo ivyo si ngombwa yuko birindwa kuvugwa so aho nyine wabahiga mwuni nakubwiye ati nimba bitarakorwa biraza gukorwa kandi si ngombwa imbere ya kamera sawa reka ndagushimire kubona waje gushigikira mugenzi wawe Dinye Derisha ugashika mu ntara ya Kayanza uvuye Bujumbura gise navuze ati ni umuririmbyi ko abaririmbyi aho muri bavuga ni kiyo cyaje umva ni kirore cy'abandi navuze ati reka ngene ndakuyagishije menye impamvu yatumye uza hano kuko ndazi mu image uraza kubonekamwe nze kumenya impamvu yatumye ushika hano none wasanze mu Kayanza uko waruzi ko hameze wasanze ko hameze cyangwa warumaze kwaza nta rimwe nabwigenda haza mugabo koshura mabera ryose ego kintu wariye mu Kayanza ugishika ni mafunguro wari inyama ko kaburo twashitse amasaha yo gufungura yarageze reka ndagushimiye Monia reka Imana ikuzigame coming soon bafite n'isonga ishasha bari bari abonesha Ilandi muri B-Nation wasubiye Jean sinigeze va muri B-Nation kandi ejo naravyanditse sivyo nibaza ko ejo navyanditse batari nejo sivyo sibenda bivuge B-Nation ntabwo ari label ni team yitwa B-Nation rero sinigeze mva muri team ya B-Nation basi oya gusa mata nsumira ndazi ko ari wavuye naho bihakanye je narabimenye sinigeze mva muri team ya B-Nation ahubwo bavyitiranije n'ivya Peniel Peniel niwe yigeze kwinjira muri B-Nation acaravayo reka ndagushimire rero Monia utangwe kwikazana nangwe kuvurunga reka ndagushimire bakozi ba Isaac TV kumwe na Monia Frere tugenderere kumushigikira kuri channel yewe tugire abonema kugira ibintu bigende neza iyo ndirimbo shasha agiye gushirako kugira bigende neza ngo ni Izimoni hari umukozi wawo niyo yigeze kumbwira ngo Izimoni asinzire ko ari izina giyo sinzi ko ari indirimbo yitwa Izimoni ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV ni Starboy na nashitse mu ntara ya Kayanza gira subscribe kuri Isaac TV ibi byose ni ibikorwa twabazaniye twavuye Bujumbura turafata imodoka turashika mu ntara ya Kayanza ibintu biragenda neza cyane gose kubera kubganyu mubanda imudukurikira turabashigikira sana natwe mubanda imudushigikira wowe ikiganiro cha Isaac TV gira partage ari akundi kugira kibone byo byiza cyane gusumba ni mutaraba rero umwabone wa Isaac TV warakerewe sana kuko ikiganiro uzokira baruko bakurungikiye link ariko uri umwabone wa Isaac TV ikiganiro uzokibona kice kiduga hari ya notification ba ni Mr Home Mr Starboy the voice from Angel Agent de la Capitale behind camera kwa kumwe na Juma Jux tibereye mu Kayanza akabeho ni kenshi n'utunyama turaza kujya bibaye ngomba kandi tuboro baratujya Juma Jux wale wenye walifanya ile ingine babihebe utubara tujya Juma iyo mu ntara ya Kayanza hari ibintu bita inkere babijya mu gipatiri Juma babijya mu utunutumwe mu bintu dufise mu Burundi reka ngene ndabivuze naho twazanye mu bintu bya Burundi nkunda Burundi company utunutumwe mu tuntu dusanzwe dufise mu gihugu cy'u Burundi kandi turyoshe baradukuramwe n'inzoga reka rengene ndabibabwiye bazita inkere mu bantu basanzwe baba mu bindi bihugu nyene vyo hanze batarashika mu Burundi ubu boro babwita inkere buraryoshe igihugu ciwacu ni ciza kirimwe ibintu bimeze neza cyane gose uburundi bwacu ni bwiza leta nkozi leta mvyeyi ibandanya kudushigikira abajene bye bye ciao ciao